Ndabaramukije mwese. Akazina nitwa Niyonkuru Ezekiel, nkabasanzwe ndimvukira yo mu ntara ya Ruyigi muri komine Nyabitsinda. Ngira murabona ukungene sanzwe nambaye. Umugambi wanje nashize imbere n'umugambi wo gutanguza ivuriro rivura rikoresheje imiti kama, dukoresheje ibimera dutera twebwe ubwacu. Hanyuma nkabasanzwe naravyigiye muri ibi bintu, tukaba dusanzwe tuvura ingwara zitandukanye. Hariho ingwara y'umutima, hariho ingwara y'igitigu, hariho ingwara ya infection ubwoko bwose, hariho ingwara z'amafyigo, amahaha, ingwara zo mu mutwe, ingwara zo mu mitsi nkuko mubibona kuri urupapuro nabisizeko. Hanyuma rero ni muri iyo ntumbero rero twashimye gutanguza iryo vuriro ryacu aha mu ntara yacu ya Ruyigi. Musanzwe muzi ko amagara y'abantu ari ubuzima, amagara aseseka ntibayore, kandi ndazi aha natwebwe turi ngaha dufise ingwara zitandukanye dushobora kuvugwa, ariko ukazusanga izo ngwara biratugora ukungene tuzivuza bivanye n'uburyo dushobora gukoresha. Ariko rero ni akaryo kiza twashimye gushira uwo mugambi imbere kugira ngo tuvure abene gihugu tudasesaguye, tudakoresheje uburyo bwinshi, na cyane cyane murazi ko nk'ingwara y'igitigu n'umutima ari ibintu bitwara uburyo bwinshi n'amafaranga menshi. Ariko turazi ko dutera ivyamwa bitandukanye, nkuko mubibona ngaha kuri kano gapapuro hariko ivyamwa bitandukanye, kandi ibi byose turabitera aha ngaha iwacu mu ntara ya Ruyigi. Rero ibi vyamwa biradufasha mu kuvura izo ngwara zose nabadondaguriye zitandukanye, ni ingwara ni nyinshi. Hanyuma dufadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida, byabaye ngombwa ko dukora uwo mugambi kugira ngo tworohereze abene gihugu mu ntara yacu ya Ruyigi, kuko turavye mu zindi ntara iryo vuriro zisanzwe aya mavuriro arahari, ariko mu ntara ya Ruyigi nta na hamwe dushobora kuronka ivuriro rivura abene gihugu dukoresheje imiti kama, ivyamwa twiyamurira. Ikindi kandi akarusho nuko atamiti tuzoja kurondera hanze, byose ari byo musanzwe mwirimira, byose murabirima. Hakaba hari ikindi kandi bita arico bita santé par les aliments. Ivyo n'uburyo bwiza bwo kuvura abene gihugu. Hari ikindi kandi bita plante medicine. Iyo plante medicine nayo idufasha gukoresha ibi biti mubona bituzengurutse mu guhingura imiti mu kuvura abene gihugu. Akarusho kahari, bizogabanya ugusesagura kwa bene gihugu, kandi vyongere bidufashe gutanga akazi mu gwaruka. Murakoze, umugambi nuwo, mugira amahoro.